ariko ntuzoshobora kugira amahoro atampwemu yera ufise. Ugifise za kamere hazoza ibikugwanya, haze ukugwanya nawe uhaguruka ugwane kubera nta mpwemu yera ufite. Hazoza ukurenganya ntushobore kumwihanganira, hazoza ugukubita nawe umukubita uzoshaka kumwihanganira, hazoza ugutuka nawe umutuke uzoshaka kumwihangana kuko nta mpwemu yera ufise. Ngo kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa. Ntabwo uzoshaka kuba umwizigirwa cyangwa kugira ingeso nziza ata mpwemu yera ufise. Kugira ngo ushobore kuba umwizigirwa nuko umuntu azoshaka gusiga ikintu harya, agashama agasiga amafaranga harya, ukaba umwizigirwa ku munzane, ukaba umwizigirwa mu kazi, ugakora akazi nk'uko wikorera. Ibyo byose uzoshaka kubikora udafite mpwemu yera. Rero ugifite za kameremere ntibikunda. Umuntu azoza agukubite nawe uhaguruke mugwane, azoza gutuke nawe muhaguruke mutukane kubera kamere. Azoza bavuge ivy'isoni nke nawe uvuge, bakwanke nawe ubanke, intonganye utonganye, ishari ubona abagiriwe neza, abarose ibintu byiza, wahezagiwe umugirira ishari. Numara kumugirira ishari ushaka uburyo wamugirira nabi. Rero ibi byose biva kwiza imbuto Satani yabikije abantu, bivaye no kubera abantu bagendeye mu mwiza. Umwiza rero bagenderamwo n'ibyo byabo by'ibigwamana bakora, ugasanga bigiye bikwikira imiryango. N'iyo miryango nubwo ushaka ubutabikora, ariko izi kamere baraziguhaye kuko wavutsemwo, barakonkeje nawe izi kamere baraziguhaye. Rero izi kamere ziri zizoshaka kukubuza iterambere ryawe, haba mu buzima busanzwe izi zirakubuza, haba mu buzima bwo mu buryo bw'impwemu izi zirakubuza. Rero mwene data cyo ukwiye gukora nuko ukwiye kugwana n'izi kamere. Numara kugwana n'izi kamere bizotuma ubuzima bwawe bwo mu buryo bw'impwemu butera imbere, no mu buzima busanzwe utera imbere, kandi igihe kigeze n'ijuru uzorijemwe, kuko bizotuma ukizwa neza, bizotuma utanduranya, bizotuma utavugana nabi n'abantu, bizotuma ukora umurimo w'Imana nk'uko Imana yawuguhamagariyemwo. Nimba uri umuririmbyi ukora udakeneye gushimwa n'abana b'abantu, nimba uri umusenzi ukora udakeneye gushimwa n'abana b'abantu, ariko ukora uko urongowe na mpwemu yera. Yaba uri pasiteri uzokora ukoreshejwe na mpwemu yera, yaba uri umudiyakoni, yaba n'undi wese uzokora ukoreshejwe na mpwemu yera, utari kurakora ngo ushimwe n'abantu. Mw'ico gihe bizotuma umurimo w'Imana ukora neza, bikore ukora kugira ngo ushimwe niyaguhamagaye. Ariko muri iki gihe ugifite izi kamere ugifite izi kamere, ntawe utandukaniye n'umupagani, ntawe utandukaniye n'umupagani. Ariko rero n'abapagani nabo turabahamagarira kugira ngo baze bakire umwami Yesu Kristo, kugira ngo nabo babohoke, kugira ngo bave muri bino. Murazi neza yuko abapfumu barabahenda, abapfumu nta kintu kimwe babafasha, ahubwo babafasha kugira ngo babegeze Satani gose. Ariko icyo nababwira coco nuko wakiriye Yesu Kristo nk'umukiza we, abaho mu byishimo, abaho mu mahoro, kandi ukabaho ibyo wifuza byose ukabigeraho uri kumwe n'Imana. Ijambo ry'Imana, ijambo ryo tubwira ngo umugisha w'Imana ngo nta kibi na kimwe kiwukurikirana, kandi iyo ugize umugisha w'Imana urawuronka, wamara kuronka ukawurya, n'abana bakarya, n'abuzukuruza bakarya. Ariko mwibuke yuko abantu bakorana na Satani, ibintu byiwe iyo biheze, iyo apfuye ajana navyo bikamukurikira. Usanga ibintu yasize abana babiryaniramwo, bakaba umengo nta kintu kigeze kiba mu muryango. Ibyo byose rero biva kuki? Biva kuko ntabwo ari iby'Imana, ari umugisha uva ku Mana, ni umugisha uva kuri Satani. Rero umugisha uva kuri Satani ujana nyene kuwurondera, ariko umugisha uva ku Mana aba umuryango wose ugenda uprofitaho. Rero nico ndakubwira yuko dukwiye kurondera umugisha uva ku Mana. Umugisha uva ku Mana ni umugisha
uhezagiye, ni umugisha w'amahoro, ni umugisha w'ibyishimo. Rero mwene data unkurikirana n'uzonkurikirana wese, nuko ukwiye kugwara intambara mu kubohoka kwawe. Nimba ugomba kubohoka ugakena deliverance, bivuze ngo ntabwo urareha gusenga, ahubwo urasenga kuko nizi kamere kugira ngo zihere, nuko usenga. Nuko usenga, no gusenga nabwo uzovugana ukuntu umuntu akwiye gusenga, ariko nuko ukwiye gusenga izi kamere zigahera muri wewe. Rero mu guhera kwawe si ukuvuga ngo ibizoza bigutuma ushaka bizoza, ariko wihangane. Ibizoza bituma uca bugufi bizoza, ariko ugerageza uce bugufi. Ibizoza bikubuza amahoro bizoza, ariko ugerageza amahoro uyarondere. Ibizoza bikubuza abazoza bakwereka urwango ntibazobura, ariko wewe kubereka urukundo. Ibyo byose rero bizoza kugira ngo bize bikugwanye, bize bigusubize inyuma, ariko hagarara ushikame, kandi Imana izogushoboza. Nugira umutima nugira umutima wo gushaka kubivamwo, Imana izogushoboza. Ariko nugomba kubigumamwo, ndagusezereye nkubwira nti nushaka kubigumamwo, nijira umwene data ntajya uzobona. Nimba ugifite ibimenyetso bivuzwe hano, nimba ugifite izi kamere, menya yuko nubwo waba uri kurakora ataje uzojamo, ahubwo gerageza ko ijambo ryatubwira ngo ntiharageraho mugwana ngo mugwana kugira ngo muhebe icaha. Ni ibinyene, kuko ibi nivyo vyaha bituma ukora n'ibindi byose binini. Kuko ufite bino, nimba ufite ishari uzoca utangura ushake kuroga, utangura kwica, uzoba ugiye kwica. Nimba ugifite ukwifuza, uzokwifuza, wifuze inzu z'abandi, wifuze amatongo y'abandi, wifuze iby'abandi, ugomba kuja kwica, cyangwa nawe ushake gutangura kwiba. Ivyo byose ntibigukwegeye mu kwiba. Wifuze ibindi, usange ugiye mu busambanyi n'ibindi bitume ukora icaha cika cy'ubusambanyi. Ukore n'ibindi byinshi ubutavuga iby'isoni nke n'ibindi byose bigukwegere mu caha. Rero ibi byose nivyo niwe muzi w'ivyaha mwita ngo ni binini, ariko nta vyaha binini bibaho. Ico nababwira cose nibi nyene wumva ibi nivyo mwita ngo ni bikeye, ni bitoya, ariko niwe muzi w'ivyaha. Ibi nivyo Satani yabikije abantu bose kuva ku gihe ca Adamu, batemeye gupfana na Yesu Kristo ngo bazukane na Yesu Kristo. Gupfana na Yesu Kristo ni ukuhamba kamere kawe, uhama ukazukana na Yesu Kristo. Kamere kawe ukagahamba, kamere k'ishavu, kamere k'ubwibone, kamere k'inzigo, kamere k'ishari, kamere kudaca bugufi, kamere k'ishavu,